Amakuru reka dushikira ubunyene tuvugana nuko Centre Minembwe yoba yamaze kuja mu maboko ya FRDC nkuko biriko birandikwa mu binyamakuru bigiye bitandukanye canke nkuko biriko birakwirakwira ku mbuga zigiye zitandukanye cyane muzishikiriza ibijanye n'uru rugamba ruriko ruraba ngaha mu buseruko bw'igihugu cha Kongo. Turaje tubabwire ibijanye n'igisirikare ca FRDC kiriko kirakora ibidasanzwe novuga yuko kiriko kirica congera gitongora inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Ibinda bivuze kuko hari ama video menshi ariko arakwirakwira ku mbuga zigiye zitandukanye, ari ama video ziriko zigenda zigaragaza ziri kwerekana imirambo y'abasoda b'igihugu cy'u Rwanda bandagaye hariya mu misozi ya Minembwe. Ibi n'ibindi turaje tubiyage muri kino kiganiro kigufi cyane, ni nayo mpamvu ndagusaba yuko utocikwa n'ikiganiro, ariko hari benshi bakeneye kumenya amafoto n'ama video y'ibi vyabaye mu Minembwe canke mu cungaro ya Minembwe. Tubabwira yuko tubifise 100%. Uno munsi ndabapiningira ace ndabashirira link muri commentaire ya mbere, muca kunkikira kugira ngo muze mu commentaire murabe ukungene ingabo z'u Burundi FDNB n'ingabo za Congo FRDC n'ingabo za Wazalendo baraye ivyo baraye bakoreye inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda. Tuzoza turibanda cyane mu kubaha ibijanye n'amafact cyangwa proof berekana yuko ivyerekana ikungene ingamba ziba zagenze mu bice bigiye bitandukanye. Rero turaje dusesangure eske nyamba AFCM 23 yamaze gukugwa ngaha muri Centre Minembwe, tubimenye nyamba itarakugwa navyo tubimenye. Ikaze ni karibu rero wose dukurikirana, kitugusaba nuko dufishonda subscribe musino video nyamba utarabikora. Ni vy'ingenzi ufishonde subscribe hama ufishonde kuri like, biratuma zino video zacu zigera kure cyane, zikatuma YouTube zishira muri recommendation zikagera kure. Ikindi nukuja muri commentaire ugashirayo iciyumviro canke intererano yawe, nayo turayikorerako cyane gose. Amakuru ni menshi kuri no musi zo kubashikiriza, ariko mbere yuko twinjira mu idonido ry'amakuru yacu, reka ndabasabe cyakintu namanda basaba mudukunde, mwongere mudukundisha abandi, bizotuma tugira motivation yo kubaronderera ibiganiro vyinshi kandi vyiza, ubusesanguro ataho bubogamiye akavuza abanyarwanda canke ataho duhengamiye cyane mu kubaha ukuri kose kwibiriko biraba mu karere ka Region de Grand Lac. Rero muze mwese makino iganiro ni minota mike cyane, ndagusabe ntugicire hagati, ndagusabe yuko womara kino kiganiro kugira ngo umenye ibiriko birabera mu Minembwe. Reka mpere kuri no nkuru yingene abasikari b'igihugu cy'u Rwanda imirambo itari mike. Dufise amafoto n'ama video twabwiye ko tubibaha mu magroupe kubamaze kwinjira, ariko batarinjira n'abari mu magroupe ya kera nabo barahawe ikaze kwinjira muri ino groupe shasha, kubera ko ni groupe izocamwo vyose buri kimwe. Rero murasabwe mwese kwitaba akakamo ko kwinjira mu magroupe. Rero ufate kano kanya mu Minembwe ariko harabidasanzwe, natangwe ndabivuga yuko hari ama video menshi n'amafoto ariko aragenda agaragara zerekana imirambo y'abasikari b'igihugu cy'u Rwanda bariko barapfira ku mirongo y'urugamba. Ni mu migwano imaze imisi iri kirabera hariya mu Minembwe canke muri territoire ya Fizi, ari migwano yerekeza mu gufata Centre Minembwe. Igisirikare ca FRDC cari kimaze igihe kitari gito kiriko kiragera amajanja. Ku makuru dufise y'ibijanye n'izi ngwano nuko muri Centre Minembwe yoba yafashe nkuko biri kuvugwa canke biri gukwirakwira ahagiye atandukanye, ndetse n'imigwano novuga yuko yasavye inguvu nyinshi n'igihe kitari gito ino coalition ya FRDC kugira ngo ishobore kuba yeushika ngaha mu Minembwe. Amakuru dufise twanabashikirije nuko mu kugira FRDC itangure kugaba ibitero ngaha muri Centre Minembwe yabanje kuza irigarurira ubuce bumwe bwo muri Haut Plateau, ubuce nka Biraro mbiri, ubuce nka Kalonge, ubuce nka Karingi ndetse na Bidego, kugira ngo bikunde imanze gushinga ama base arrière akomeye, bikunde izoze kugaba ibitero ngaha muri Centre Minembwe atankeka canke atakwikika yuko inyeshamba zishobora kwabasanga. Twanza kubabwira yuko yabanje kwigarurira agace gakomeye cyane nka point 0 ikibikako kugira ngo kazoyifashe mu kugaba ibitero mu bindi bice
imaze kugarura point zero yarigaruriye na Remera ahari base arrière stratégique yatwigwaneho na M23 kugira ngo bikunde bashobore kubakoma mu nkokora zinanyeshamba z'u Rwanda. Twabwira yuko muri buno buce bagiye barahatakariza cyane, inyeshamba zagiye zirahatakariza cyane mu buryo budasanzwe. Tunabwira yuko FARDC iyo yakomeje kwigarurira n'ubundi buce na cyane muri sheferi y'abafurero nk'agace kitwa Amashuba, Mugaja, Mubere ndetse na Kitabo. Ubu n'ubuce bwagiye buraberamo imigwano ikomeye cyane, nubwo hagiye kuba hagaragara yuko AFC M23 nayo yagiye igaba ibitero mu buce nka Ihura, Kisimba ndetse no muri territoire ya Rucuru. M23 yaragiye ihagaba ibitero nubwo bitashoboye kugira feedback canke kugira kwerekana umusaruro. Mugabo M23 yaragavye ibitero nubwo turiko turabona amarira yabo bariko baravuga ngo FARDC ngo irikira viola amasezerano ya cessez-le-feu ngo yakavye ibitero, ariko twaga tubabwire yuko ibitero vyagabwe ku mpande zose. Yaba FARDC yaragavye ibitero ndetse nuno muhari w'izinyeshamba z'u Rwanda zaragavye ibitero ahasanzwe hari birindiro vya FARDC na Wazalendo. Amakuru rero twabwira yizewe nuko FARDC iriko iraniyamiriza kubijanye n'itangazwa ko boba bariko baragaba ibitero mu mazu y'abene gihugu. Nkuko mwayibonye mu itangazo ryasohowe n'umuhari AFC M23 wagirije FARDC kugaba ibitero mu bene gihugu ngo bigatuma bene gihugu batari bake bahasiga ubuzima. Ibi ndazi yuko abenshi twabanye mwavyumvise kandi mwagiye murabikurikirana, mugabo si rya mbere si rya kabiri. Ibi turabimenyereye kubijanye n'izi ngamba, turabimenyereye. FARDC rero ibicishije ku muvugizi wabo muri Sud Kivu iriyamiriza iyo mvugo y'izinyeshamba z'u Rwanda aho ziko zirambika ibara kino gisigara cya Kongo yuko yoba iriko iragaba ibitero mu mihana y'abantu canke mu mazu y'abene gihugu ngo bigatuma abene gihugu bahaburira ubuzima. Iyi centre Minembwe biriko biravuga yuko yoba yafashwe yoba yafashwe na leta ya Kongo, yoba yayisubije. Ni centre yari imaze iminsi iriko iraberamwo, novuga yuko imigwano ikomeye cyane idasanzwe, ndetse n'umuvugizi wa FARDC muri Kivu y'Epfo avuga ko imigambi yo gufata iyi centre Minembwe yarigeze kure canke bari barikiri mu myiteguro. Niko yari yatangaje yuko iyi centre Minembwe umwanya n'umwanya ishobora kuba récupéré. Rero kuba uno munsi yoba yaba récupéré nta gitangaza kibirimo kuko ni vyakorewe ndetse ni strategy bakoresheje idasanzwe kugira ngo bashobore gukoma mu nkokora umwasi bazoshike mu Minembwe zino nyeshamba ataco zigisha zokora. Hari amakuru ari gucana canako hirya no hino yuko twigwaneho yo biheruka gukorora amadrone arenga 50 ya FARDC. Izi nkuru nazo FARDC yaziyamirije iravuga ati izi nkuru nabwo arizo, ahubwo nibarabe ico bagamije abariko baratangaza nkuru yuko twigwaneho yoba yakoreye amadrone agera kuri 50 y'igisirikare ca FARDC. Ariko amakuru y'ukuri nuko ata drone ya FARDC yigeze ikorogwa ngaha mu Minembwe muri ino migwano canke ino mihangano yari imaze iminsi hariya mu misozi miremire ya Fizi. Amakuru dufise nuko iyi mihangano canke ino migwano ari migwano yagaragayemo inguvu zidasanzwe cyane, inguvu z'amadrone, indege z'intambara zitagira abapilote nizo zashoboye kuba zigaragara cyane muri ino migwano yari kirabera ngaha muri territoire ya Fizi cyane kugira ngo FARDC ishobore kwigarurira iyi centre ya Minembwe. Ni urugamba rwari rwiganjemo cyane izi ndege z'intambara, aya madrone agezweho, aya madrone kamikaze yarifashishije cyane mu kugira ngo bashobore kugira intambwe yo kugira ngo begereze ino Minembwe bikunze banayifate. Ubu rero tuvugana ibisaka vyimbwa vyahiye, amanyama yaheze muri Minembwe. Inyeshamba zatwigwaneho n'ingabo z'u Rwanda RDF na M23 n'abajeje vya politike muri M23 bo muri AFC ndetse na Red Tabara bisa nuko bageze ku mushiro bamaze kurangira, nkuko amakuru canke ivyo tuko turabonesha amaso n'ivyo tuko turumva bibigaragaza.
ngira ndabasomere ubutumwa abanyamurenge canke abari hariya muri Minembwe bariko barahanahana mu matelefone yabo, ariko twabwira yuko mwobwumviriza mwitonze kuko bariko barandikiranira mu magroupe yabo ya WhatsApp y'abanyamurenge bavugana n'abari mu Minembwe babaha amakuru y'ingene ibintu vyimeze. Hari igihe c'isaha imwe y'ijoro w'igenekerezo rya 20, nomabwira yuko ingabo z'u Burundi, ingabo za Congo FARDC, ingabo z'abazerendo, abapatriote ba Congo bari mu kazi kose ndetse bariko baratanga isomo hariya muri territoire ya Fizi. Nkurikira rero bane natubwira ngo nshobore kubazanira buno butumwa abanyamurenge bariko barahanahana ku matelefone yabo cyangwa mu groupe yabo WhatsApp bari basanzwe bariko baravuganiramo. Umweta ngo yavuga ati Minembwe muyisengere kuriya yafashwe aduye ari mu Karingi nirunda hasigaye kugwanira mu Madegu hagati, ntabwo bakiriko barasa ntabwo bariko barasa bacitse intege, ubu ngo bageze Gahwera abandi mwirango rya Gitavi. Aba ariko baravuga yuko twigwaneho na M23 atantege bagifise zo kugira ngo barase canke bahangane na FARDC n'ingabo z'u Burundi, ndetse banavuze ubuce baba bagezemo ariko barahunga nk'agace ka Gitavi, agace ka mwirango rya Gitavi, ndetse no muri Gahwere niho twigwaneho yarigeze iriko irahunga nk'uko vyariko birashikirizwa n'abene gihugu. Bamwe ngo bazimbitse nka kurya za mayimayi basubira mu buzima busanzwe, bamwe ngo bazirambitse nka kurya kwa mayimayi basubira mu buzima busanzwe. Izi ni message ndiko ndasoma z'abatwigwaneho bariko barayagira mu groupe yabo. Donc bagombye gusigura yuko abatwigwaneho n'aba M23 bace bashira intwaro hasi bigira abasivili, ngo bazirambitse nka kurya kwa za mayimayi bisubirira mu buzima busanzwe. Nuko rero bisigura yuko M23 na twigwaneho na litabara bamaze kwigira abasivili. Ubundi yavuze ati niko kwiza niko kwiza baje mwihinga bahingire imiryango hariya hari hameze nka Kisimayo ya Kitambo. Iyi message iragoye zino ndimi, muraza kutuyangana abazizimuze kudutahuza. Abatu barashize wedwe kuravuga abo uzi ariko turi benshi abantu bara kino kinyamurenge muze kunyihanganira no ziti Colonel Munyamahoro nawega yarashwe ubu ni nkomere kimwe n'abandi. Munyamahoro Mike donc nivyo bagiye baravugana ndibaza. Donc urashobora kuba watahuye biraboneka neza muri izi message bariko baratanga yuko harimo ukwihebura ndetse no guhana makuru y'ibiriko birabagendera hariya ku mirongo y'urugamba, nubwo ikirimi cabo kitatworoheye gusoma neza nkuko vyari kugenda cyangwa tubasugubanure mu rurimi rwumvikana. Rero amakuru twagiye turatorokanya ku munsi w'ijoro, nuko amakuru twatukaya mijoro bavuga yuko hariko haravugwa ko muri Minembwe hariko haraba intambara idasanzwe. Urusoro rw'urutavanako rwariko ruravuza ubuhuha hagati ya M23 ndetse Hibu na Wazarendo n'ingabo z'u Burundi. Amakuru akavuga ko M23 bakubiswe bimwe bikomeye. Amakuru yabandanya avuga yuko ingabo z'u Rwanda za RDF, M23 hamwe na twigwaneho na Tabara bariko baricuza kuko babuze inzira baca mu kugira ngo bahunge bave mu Minembwe. Amakuru ava muri Minembwe yo abandanya avuga ko abasirikare b'abakongomani bitware Hibu bari kumwe na Wazarendo n'ingabo z'u Burundi bashoboye guhasha bimwe biboneka abagwanyi ba RDF M23. Haravugwa ko Wazarendo biyemeje guhasha umwasi kugeza avuye ku butaka bw'abanyekongo. Aya namakuru nari nabatoje mu masaha y'ijoro, ndetse aho ngo urusasu rwari ko ruravuza ubuhuha mu gutwi ku mwasi Minembwe. Muri Minembwe intambara yari idasanzwe mu masaha y'ijoro, urusoro rwari rutavanako.
hagati ya FARDC kimwe na Wazalendo M23 RDF barakubiswe baratota. Ingabo z'u Rwanda RDF na twigwaneho benshi bari gutoragurwa mu misozi ya Minembwe ari mirambo bamaze kuvamwo umwuka cyane bamaze kuhasiga ubuzima. Aya nami makuru twagiye turabatorekaniriza, twagiye turabashirira ku mugaragaro y'ivyariko biraranga imirongo y'urugamba, ivyariko biraranga ingamba zabaye ku munsi weje. Turacabatohoreza amakuru yo muri Minembwe a 100%. Nyamba yoba yafashwe mu buryo bugaragara cyangwa mu buryo bwihariye yamaze gufatwa yose, ko kugeza ino saha ntituramenye ko Minembwe yoba yamaze gufatwa yose, ariko niba yafashwe yose turaza gufata akanya kari sacre twongere tugaruke tubabwire ukungene hariya mu Minembwe vyifashe. Ariko nagumye ndababwira yuko tuzokwama tubaha buri kimwe atahandi muragisanga. Turaza kubafasha kugira ngo tubasangize amafoto n'amavideo y'abasirikare b'u Rwanda bariko barapfira hariya mu misozi miremire ya Fizi. Tubabwire ko muri abasirikare b'u Rwanda harimo n'abasirikare b'abanyamurenge n'abasirikare b'abarundi bahurikiye mu muhari w'inyeshamba ugwanya leta y'u Burundi Red Tabara. Abo bose turaza kubereka uburyo amadrone ya FARDC yabishe nabi, yabishe Rubozo, urabamenetsa abamenetsa imitwe, urabacitse ubunwenwe, amengo basige ari nyama gusa. Donc bapfuye ku buryo novuga yuko buteye agahinda bunababaje cyane. Rero ku bantu baza kubana natwe mu ma groupe yacu WhatsApp, kwiyi link ntuze kwitinya ngo hari groupe na lisanzo ndimwe ya BF uze kuja mu yindi groupe, kubera ko nizo groupe zizo zicamo ibintu vuga yuko bikomeye cyane kuruta ibindi. Nubwo imigwano ikomeye mu masaha y'ijoro nkuko nayo babwiye, harumvikanye cyangwa harabonekanye ejo kwitegerezo rya 200 amakamyo agera kuri 5 n'abasirikare basaga 600 b'igihugu cy'u Rwanda bari ko barinjira ngaha ku butaka bwa Kongo. Amakuru twagiye turaronka cyangwa twagiye turabatohoreza nuko bano basirikare abenshi bashikiye muri Nyangezi, abandi muri Nyantende kugira ngo pour renforcer muri Remera, ariko ntiturabasha kumenya eske nyambageze muri Remera canke Wazalendo yabategereye ibakoma mu nkokora nkuko isanzwe ibakorera. Namakuru tuza gukomeza kubatohoreza mpaka tubabwiye ukuri kw'ibiriko biraba. Murabizi nkuko twiyemeje kwama tubabwira buri kimwe kibiriko birabera ku mirongo y'urugamba, nituza gutangwa nabo kugira ngo dushobore kubabwira update zose zihari. Kurundi ruhande twabwira yuko ibigwanisho bitari bike bimaze gufatwa ngaha ku butaka bwa Kongo, ibigwanisho bidasanzwe bimaze gufatwa, izinyeshamba zimaze kwiruka nuko zisiga ibigwanisho zibitaye maze Wazalendo na FARDC bakitoragurira. Ibi ndazi yuko muza kubironswa, tubaha amafoto n'amavideo y'ingene ivyo bigwanisho vyafashwe bingana muri rusangi atakibazo na kimwe. Reka rero ndabashimire cyane mwebwe mwese tubanye muri ino ncamake y'amakuru. Ndizera yuko vyinshi mwavyumvise. Ico tubasaba cyakindi shonda subscribe musi ino video ushone ukazogera kugira ngo ikiganiro gidubwishize ko uzohore wumva notification. Like yushonze kuduha amahirwe menshi cyane yo gukomeza tubarondera amakuru. Commentaire ni kwanza ciza mushobora gushiramo ubutumwa canke interano zanyu kugira ngo hanyuma tuzikorereko. Ikindi tubasaba ni kudukunda no kudukundisha abandi kugira ngo tubandanye tubakorera ivyo tutari bwabakorera cyane cyane mu kumatohoreza amakuru y'ibiko birabera mu karere dutuyemwo canke tubamwo, tutibagiye no kubashikiriza amakuru yo muri Afrika yose muri rusangi. Mu kanya gato turaje kugira ngo tubabwire inkuru zo muri Kavumu. Turaza kubabwira vyinshi mutaramenya, vyinshi bidasanzwe, kandi ndazi yuko muza kuhamenyera vyinshi. Muri Kavumu naho hari bidasanzwe. Muri Kavumu hari migwano guys, hari migwano aha muri Sud Kivu. Ni nta kuryama, hakuna kurara kubera ko ibitero vyabaye vyinshi. Biraboneka neza yuko Kisekedi n'abahungu biwe baticaye, bene n'abahungu ba Neva baticaye nabukiye bukahubwo ariko baragerageza kugwana kugira ngo bashobore gutuza adui canke umwasi bahanganye kwa no ku mirongo y'urugamba. Kerenda bifurize ya weekend nziza kuba amaze kuyitangura, na nifurize cyane
abasabato ndababwire ati sabato nziza kubayemera, kumbure turazogerageza kubatoreza andi makuru, turaza no guhura mu bindi biganiro vyacu vy'uno munsi. Bye bye.